Yesu ashimwe. Haleluya. Noheli nziza mwese. Amen. Rero Imana ishimwe ko itugejeje iyi tariki le 25 décembre. Ni tariki ifite icyo isigura ku bizera bose. Ijambo tugiye kwiga ko cyane tugiye kurabira hamwe ni ijambo rivuga ngo Kristo yaraje kugira ngo tumwakire. Amen. Kristo yaraje kugira ngo tumwakire. Rero ikibazo gihari cyo kwibaza ku uyu munsi wa Noel, mbega waramwakiriye? Haleluya. Nico no kwibaza kandi nico umuntu wese yogira gute, nico umuntu wese yokwibaza. Kuko umunsi wa Noel ni umunsi igice kinini cy'abari mu isi, ni umunsi wemewe, ni umunsi wubashwe, ni umunsi uhimbazwa. Ngo isi yose uyu munsi iri muri celebration, iri kirahimbaza uyu mukiza Kristo yatuvukiye. Ariko ikigaragara ugiye kuraba, ugiye mu mibereho, nuko abamenye uyu Kristo ni bake. Rero iri jambo rirakomeye, ni ukwiyumvira ati mbega waramwakiriye? Kuko icyamuzanye si ukugira ngo tunezerwe twongere turye, ariko icyamuzanye no kugira ngo tumwakire. Haleluya. Ni ukugira ngo tumwidantifiye, tumumenye, tumaze kumumenya tumwakire. Amen. Rero turagiye mu gitabo cy'Abaheburayo, turaza guhagarara ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Mbariza mugenzi wawe ati waramwakiriye? Ndabona bamwe bagira gutya, abandi ndabona bace baraba cyane, abandi ntaco bavuze, ariko twizere yuko uyu munsi n'abatamwakiriye bahava bamwakiriye. Bahava bamwakiriye. Amen. Nivyo vyizigiro dufise. Turaza gusoma, tubanze dusome umurongo wa mbere. Abaheburayo igice cya mbere ku murongo wa mbere. Ngo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi Imana yavuganiye na basogokuruza kera mu kanwa k'abavugishwa nayo. Tuko turajana aha baratubwira yuko kera ngo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo, mu kanwa k'abavugishwa bayo. Nkuko turiko turavyumva mwaya majambo, uyu n'umurongo cyane cyane ufatanye nkuko muvyumva na basogokuruza cyane abatwitangiye imbere. Aha duca dutangura kubona igicapo c'ibiri mu isezerano rya kera. Kuko inyuma yuko Imana iremeye umuntu akava mu mugambi w'Imana cyane umuntu agatinzira agakora ivyo agomba, Bibiliya itubwira ko habayeho gutandukana n'Imana. Ivyo turabizi, gitabo c'Itanguriro. Inyuma yuko umuntu avuye mu vy'Imana ishaka, niho dutangura kubona Imana ihagurutsa abahanuzi batandukanye, abavugishwa batandukanye, ba Yesaya, ba Yeremiya. Abantu bose twagiye turumva cyane n'udushikara kubona muri Bibiliya, Imana yagiye iratuma ku bwoko bwayo, ituma ku ihanga rya Isirayeli. Intumbero cyane ubutumwa abantu bari bafise bwari ubutumwa bw'Imana
icyo Imana yagomba kwari uko biciye kw'aba bahanuzi Imana yishurira ubu bwoko. Haleluya. Imana yagomba kwishurira ubu bwoko kugira ngo bamenye ivyo Imana igomba, ako ni kwari kubimenya gusa kugira ngo bavyitabire babigenderemwo. Yesu ashimwe. Rero icari gikenewe kwari uko aba bahanuzi bagira gute, bakigwa. Ariko hamwe na hamwe turabona batakiriwe, hamwe turabona bakubitwa, hamwe turabona bangazwa, hamwe turabona bahunga, hamwe turabona bakubitwa, turabona bafungwa. Ariko intumbero kwari uko ubutumwa bari bafise bugarukana abantu mu nzira y'Imana. Muntu uri hano, icyo Imana igomba ni ukugaruka mu nzira yayo, kuko Imana ntiyadushize ngaha mw'iyi si kugira ngo tuyerere. Imana ntiyadushize mw'iyi si kubw'igihamana. Hari igihe ubuzima butugora, hari igihe ubuzima buhinduka, abantu bagasigara biyumvira bicuza icyo babereyeho, aho umuntu avuga ati icyo baye ciza iyo ba ntabayeho. Ivyo bikaba bivanye n'ivyo umuntu ari karabamwo. Murabizi ivyo twarabibayemo, twarabiciyemwo, aho umuntu agera ahantu akumva umenga yo kwiyahura, aho umuntu agera ahantu akumva umenga ntacabereyeho, aho umuntu agera ahantu akabona iminsi yiwe ni iminsi mibi cyane. Ariko Imana ishimwe, haleluya, turabona kubw'urukundo rwayo ihagurutsa abahanuzi kugira ngo Imana isubire ibamenyeshe ko ibafise ku mugambi. Mwene data, Imana igufise ku mugambi. Haleluya. Icoma k'uyu munsi wa Noel, bene data twicaye ngaha tugahaguruka tuzi ko Imana idufise ku mugambi. Bamwe uyu munsi twatakariye mu mahera umwaka uheze dufise. Mbega ku mwaka uheze ataco mbona, ku mwaka uheze ndwaye, ku mwaka uheze atamunezero, mbega umwaka kumereye nabi. Shengero ry'Imana ntitumere nk'abisi. Ubu iyo uri kuraraba ibiriko biravugwa barakubwira yuko umwaka wa 2020 ni ntibagiranwa. Ariko uri ntibagiranwa paraporo y'ibibi bawubonyemwo. Mbega no mwishengero niko bimeze, cyane hari ico Imana yadukoreye. Haleluya. Muri agenda zacu 2020 nibe ntibagiranwa kubw'amakuba, ibe ntibagiranwa kubw'urukundo rw'Imana, ibe ntibagirana kuko Imana yadutabaye, ube nibagirana kuko Imana yagendanye natwe, ube nibagirana kuvyo Imana yadukoreye. Haleluya. Yesu ashimwe. Turashaka kuraba Exode. Kuvayo igice ca 15 ku murongo wa 26. Aha turabona umuhanuzi Mose bari ku rugendo bava mu buja baja mu gihugu Imana yabasezeraniye ko izokibaha. Ngarababare ati nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe, mukumvira ivyagezwe vyiwe, mukitondera ivyo yihanikirije vyose, ngo nta ndwara azobateza nk'izo yateje abanyegiputa, kuko ariwe Uhoraho abakiza indwara. Haleluya. Yesu ashimwe. Aha tubona umugambi Imana yari ifise igihe yabaririra basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi. Ukiye muri Yesaya naho igice mu bice vya mbere uzobona ingene Imana yaciye mu muhanuzi Yesaya
imana yonyine yinginga abantu ati nimungarukeko. Haleluya, nimungarukeko. Naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku ndavyeza, nimuze twiyunge, nimuze twitunganye. Ndakunda imana, imana igira neza. Aha urabona yuko urukundo rw'Imana suguye munsi, ariko mbere na mbere hose Imana yamye yerekana urukundo rwayo. Hari indirimbo twama turirimba ngo yarandondeye ngasanga nanijwe n'ivyaha. Rero turabona Imana iriko irarondera umuntu biciye mu bahanuzi, ngo nimwitondera, ngo mugakora ibitunganye, ngo Imana izobagirira neza, izobahezagira. Ngo nta ndwara nka zimwe yateza abanyegiputa zizoba muri mwebwe. Haleluya, Yesu ashimwe. Icyo nagomba kuvuga nkiri ngaha ningene Imana yihishuye biciye mu bavugishwa n'Imana, ariko ikihishura yerekana ico igomba ku bantu kugira ngo bakigenderemwo, bagende nk'uko Imana igomba. Mbega niko biri n'uyu munsi. Mbega ico Imana igomba nuko tumenya ivyo igomba hama tukabigenderamo. N'uyu munsi nico Imana igomba. Haleluya, amen. Rero iyo uvyutse wame wikwita kugikiriza uvuga ati Amen, Imana irankunda. Haleluya, Imana irankunda. Dusimbire ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 4. Icambere nukumenya yuko Imana igukunda mwene data. Imana irakwitayeho. Naco bitwaye ivyo wowe uri kurabamo, naco bitwaye ingene umwaka uheze bimeze. Haleluya, naco bitwaye ingene woma wumva umenga uri kure, umenga Imana ni kwitwararitse. Ico Imana igomba nuko ugaruka mu nzira yayo, nuko uhishurirwa ivyo igomba, ukagendera mu vyo igomba. Ingingo ya nyuma nuko Imana izokugirira neza. Umurongo wa 2 uravuga ngo muri iyi minsi y'iherezo. Abaheburayo igice ca mbere murongo wa 2, ngo muri iyi minsi y'iherezo ngo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashizeho kuba samuragwa wa vyose, niwe yahaye kurema isi. Murongo wa 3, uwo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho y'akameremere kayo, kandi ashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umuhagiro w'ivyaha, avyagira iburyo bw'iyicubahiro mu bwami bwo mw'ijuru, amaze kuba uhambaye kurusha abamarayika, nk'uko izina yarazwe rirengeye ayabo. Amen. Aha ku murongo wa 2 Bibiliya iratubwira ngo noneho muri iyi minsi y'iherezo, mu yandi majambo mw'iri sezerano rishasha, mw'iki gihe canje nawe, Imana iva mu guca mu bavugishwa n'Imana. Uno munsi Imana iza kwihishurira abantu biciye mu kanwa k'umwana wayo. Haleluya, Kristo Yesu, nguwo yahaye kuba samuragwa wa vyose. Iri jambo kuba samuragwa wa vyose, ngo iruhande y'ico abavugishwa bari bafise nk'igikorwa, turabona Yesu aba nk'umusuccesseur iruhande y'igikorwa c'abavugishwa. Ngo igikorwa c'abavugishwa, haleluya, turabona iruhande yaco hari igikorwa c'umwana w'Imana Kristo Yesu.
ariko baza icyo Imana igomba ari ca kindi nyene, ariko uburyo, haleluya, Yesu ashimwe, uburyo noneho Imana igomba kubikora buranyuranye, buratandukanye. Kuko biciye mu bavugishwa Imana kwari uguhishura hama umuntu akabigenderamwo. Ako turabona yuko biciye mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo, ni Imana igomba kwihishura mu muntu. Haleluya, Yesu ashimwe. Ni Imana igomba kwihishura mu muntu kugira ngo umuntu abe, haleluya. Kuko biciye mu bavugishwa umuntu aramenya agaca yobeyisa, no kumenya no kubaha, nk'uko Mose abivuga ngo nimwumvira, nimwubaha, mugakora. Haleluya. Aho niho tugomba kugera, ariko noneho bidaciye ubwa mbere mu kubaha, ariko biciye mu ishurirwa ry'Imana mu muntu. Haleluya. Ngo biciye mu kanwa ka Yesu Kristo, icyo Imana igomba ni ukwihishura muri wewe kugira ngo ube uko Imana igomba, wongere ugendere mu vy'Imana igomba. Amen. Ijambo nagomba kugaruka ko ni iri jambo ngo abe samuragwa wa vyose, aha ku murongo wa 2. Icyo Imana igomba, haleluya, umugambi w'Imana, Imana yawujeje Kristo. Haleluya. Ngo ngabe samuragwa wa vyose. Ivyo Imana igomba ku buzima bwawe, ivyo Imana igomba ku isi yose, uko Imana igomba yuko ubaho ku isi, ibi bintu byose Yesu Kristo niwe samuragwa wavyo, niwe ari arasharije yavyo. Haleluya, Yesu ashimwe. Vyose Imana yabijeje Kristo. Iyo bivuga ngo Imana yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, haleluya, intumbero no kugira ngo dushika ahantu tube ab'Imana igomba. Kuko biciye mu bahanuzi Imana yashaka ko abantu baba ab'Imana igomba. Rero Imana ica muri Kristo Yesu kugira ngo tube ab'Imana igomba. Haleluya. Rero ikintu kiryoshe ngaha nuko hari inkuru nziza ku bari muri Kristo Yesu. Haleluya. Hari abari muri Kristo hari ivyizigiro. Yesu ashimwe. Kuko abari muri Kristo Yesu umutekano wabo uruzuye. Amen. Abari muri Kristo Yesu nta marira, nta maganya. Abari muri Kristo Yesu ubugingo bwabo buritwararitswe. Haleluya. Iri jambo samuragwa dusanzwe turizi. Ngo iyo umuntu bamuraze amatungo kanaka, nimba yari umuryango canke bamuraze ibijanye n'umuryango, nukuvuga ngo niwe abari hejuru kugira ngo ibi bintu abitunganye, avyitwararike, ibi bintu ngo bigume mu murongo. Haleluya. Rero abari hanze barashobora kurira kuko bari mu vyaha, kandi iruhande y'ivyaha hari ingaruka zica. Ariko abari muri Kristo Yesu, Pawulo avuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Yesu ashimwe. Ariko rero ikibazo gihari nuko uyu samuragwa tutaramuhishurirwa shengero ry'Imana. Ubundi Noeli nukumenya Kristo. Haleluya. Iyo hatarimo kumenya Kristo, ikiba celebration, ikiba iminsi mukuru nk'iy'abandi bose.
ariko Kristo yarazwe ibijyanye no gusubira kuba rekonsiliye n'Imana. Haleluya. Muri we niho tugomba gusubira kuzura n'Imana. Muri we niho ubwami bw'Imana bugomba kubakwa ngaha mu isi. Biciye muri Kristo Yesu niho abantu bagomba kugaruka ku Mana bakuzura n'Imana. Biciye muri Kristo Yesu niho abantu bagomba kwakira ubugingo. Haleluya. Biciye muri Kristo Yesu niho abantu bagomba kuva mu mwiza bakaja mu muco. Biciye muri Kristo Yesu ngo niwe samuragwa wa vyose. Mwene data, inkuru nziza y'uyu munsi ntusubire kurira. Haleluya. Umwami wawe ni muzima. Yesu ashimwe. Umwami wawe ni muzima. Ntakiri mu mva, yarazutse. Haleluya. Uyu munsi cyo tugomba kwibuka nuko uyu mwami yavukiye mu mitima yacu. Haleluya. Yarapfuye, arahambwa, arazuka. Uyu munsi tugomba guhimbaza kuko kubamwizeye yavukiye mu mitima yacu. Amen. Rero ikibazo gihari uyu munsi, uyu samuragwa w'ivyacu. Haleluya. Y'ivyacu vyatakaye, y'ubugingo bwacu bwononekaye, y'uru rupfu rw'icaha. Haleluya. Iyi mibabaro, intimba, akabonge, uyu mugabo turakeneye kumumenya. Haleluya. Yesu uyu munsi asigaye azwi nk'umurongozi akomeye. Ni umwe mu barongozi bakomeye b'ivy'amadini. Ariko Yesu si umurongozi akomeye mu vy'amadini. Oya. Si umurongozi yabayeho akomeye mu vy'amadini. Abandi dufatira hejuru tukiyumvira yuko Yesu Kristo yaje kutwigisha gukora ibintu neza. Turakeneye gukora ibintu neza, ariko Yesu ntiyaje kutwereka gukora ibintu neza. Haleluya. Yesu dusigaye tumuzi nk'uko twomenya abantu bakomeye babayeho. Yesu ashimwe. Ariko ugiye kuraba umwanditsi w'Abaheburayo aratwereka neza Yesu wari we. Ku murongo wa 2 aravuga ngo yashizweho kuba samuragwa wa vyose, ngo niwe yahaye kurema isi. Nukuvuga ngo Imana yamuhaye kurema isi. Ku murongo wa 3 nguwo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo, ngo n'ishusho y'akameremere kayo, ngashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ivyaha. Haleluya. Yesu ashimwe. Icyo tugomba kumenya ngaha, tugomba kumenya isano riri hagati ya Kristo n'Imana. Haleluya. Mu gitabo cy'Abikolosayi Bibiliya iratubwira ngo Kristo ngo yicaye hehe? Iburyo bwa Data. Ibi ni bicapo tugendana aho wiyumvira ngo hari intebe ya Data, iruhande hakaba hari akandi gasheze gatoya Kristo yicayeko. Oya. Haleluya. Yesu ashimwe. Kristo ni Imana yonyene ubwayo. Haleluya. Amen. Yaje kukurondera. Haleluya. Mu mubiri w'umuntu, mu mubiri wa Kristo, mu mubiri wa Yesu,
ni Imana yonyine ubwayo yaje kwicungurira umuntu. Kuko umwanditsi w'Abera avuga ati ngo niwe Imana yahaye kurema isi. Ku murongo wa 3 ngo ni ugukayangana k'ubwiza bwayo, ngo ni ishusho y'akameremere kayo. Haleluya. Rero iri hishurirwa ry'Imana biciye ku bavugishwa riratandukanye n'iri hishurirwa ry'Imana biciye mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe. Kuko Imana ubwayo yaje kwishura muri wewe mwene data, kugira ngo utahure umugambi wayo wuzuye uheze uwugenderemwo. Reka turabe Kristo Yesu uwo ari we. Paulo aramuvuga neza mu Bikolosayi igice ca mbere ku murongo wa 15 n'umurongo wa 16. Colossiens igice ca mbere umurongo wa 15 umurongo wa 16. Ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, ngo niwe mfura mu vyaremwe, ngo kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, vyose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe. Haleluya. Ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, ngo vyose vyaremwe nawe, ngo biremegwa kuba ivyiwe. Amen. Turabe Yohana nawe uko amuvuga, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Ngo mu ntango jambo yariho, ngo kandi jambo yahoranye n'Imana, ngo uwo jambo yari Imana, uwo yahoranye n'Imana mu ntango. Ngo vyose vyaremwe nawe, ngo mu vyaremwe vyose, ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Uwo jambo ninde? Kristo Yesu. Ngo uwo yahoranye n'Imana, ngo kandi yari Imana. Dusimbe gato ahanyene ku murongo wa 10. Haravuga ngo yari mwisi kandi isi yaremwe nawe, ngariko isi ntiyamumenya. Yajiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Haleluya. Ngo yaje mu biwe ariko abiwe ntibagize gute? Ntibamwakiriye. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu yaje kugira ngo tumwakire bene data. Haleluya. Ariko ikikuzana kwakira Kristo Yesu nukumumenya. Iyo umaze kumenya Yesu uhamagarirwa kumwakira. Yesu yaje kugira ngo tumwakire. Amen. Raba ku murongo wa 12. Ariko ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Haleluya. Amen. Turahamagarirwa kwakira umukiza. Turahamagarirwa kwakira Kristo Yesu. Aha ko turi ngaha twese turafise imiryango tuvamwo. Turafise uburere twakuriyemwo, turafise aho twize,
mu buryo buboneka umuntu wese afite ingene yavutse n'ingene yakuze, afite aho yaciye n'ivyo yaciyemwo. Kandi ugiye kuraba ibi nivyo uzosanga bigize umuntu. Aha ugiye kuraba imvugo zacu hamwe na hamwe uzosanga zitandukanye. Amen. Mbega igituma imvugo z'abantu, inyifato z'abantu, imikorere y'abantu ihinduka niki? Ibi byose ni ibintu biba bifatanye n'aho umuntu yaciye. Kuko umuryango umuntu yavukiyemwo, akarere uyu muntu yakuriyemwo, education ivyo umuntu yigishijwe, abo wagendanye nabo, ngo ivyo wagiye urabona, ivyo wagiye urumva, nivyo uzosanga vyubatse uriwe. Hallelujah. Ariko rero igihe ubuzima bw'umuntu bwubatswe naho umuntu yaciye ivyo yigishijwe, ngo ibi tubona bidukikuje vy'umubiri, haba hari inzitizi. Hallelujah. Haba hari inzitizi. Benshi imiryango twakuriyemo twakuze twumva amacakubiri, twumva naka niki. Amen. Twakuze twumva mu mihana yacu batandukanya abantu. Twagera ku mashure, abo turi kumwe kwera baje bavuye mu mihinga itandukanye, nabo tukabakura ku ibintu bitandukanye. N'igihugu cacu bwacu kikaduha imico ngendegwako. Imwe ugasanga ni myiza yo kwisunga, ariko iyindi ugasanga si yo kwisungwa. Hallelujah. Ugasanga umuntu ameze uguhwanye nuko akarere n'intara yakuriyemo kameze. Yesu ashimwe. Ariko rero izi nzitizi nta handi dushaka kuzikirira atari kuba muri Kristo Yesu. Hallelujah. Kuko birambwira ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rero Yesu Kristo yaraje kugira ngo tumwakire. Iyo umaze kwakira Kristo Yesu, ubuzima bwawe urarengana inzitizi zihagaze ku vy'umubiri, hama ubuzima bwawe bugasigara bwubakwa n'Imana ivuga mu ijambo ryayo. Aho umuntu inyifato yiwe itaba ikigira karimbi, ariko aba ari inyifato igenda ihinduka. Aho umuntu imvugo yiwe ataba ari imvugo ifise akarimbi ko gukomeretsa no gushira hariya bamwe na bamwe, ariko akaba ari imvugo yubaka. Hallelujah. Ariko ikindi gituma tutakira Yesu si ukuba tutamumenye gusa, ariko hari izindi ntumbero zitandukanye zishobora gutuma abantu kutakira Yesu. Aho umuntu yiyumvira yuko niyakira Yesu programe y'ubuzima bwiwe izoca ihinduka. Ariko icyo nabonye kuva nakira Yesu sinicuza. Nivyo programe yanje yarayihinduye, mugabo muri excellence. Hallelujah. Rero uyu munsi uriyumvira ati mbega ni nakira Kristo Yesu, jewe agenda yo kubaho kwanje ndayifise. Nukunywa, nukurya, nugutamba, urabibona? Nukusohoka n'abagenzi, nukuja ku musenyi, nukurara urabibona? Nukuva aha tuji Bugarama, tukava Bugarama tuji Muramvya. Hallelujah. Nukwambara ngufi mpindura nambara imeze gutya na gutya. Rero ivyo vyose ninaja muri Kristo Yesu, programe yanje yose izoba ihindutse, sinzoba nkibayeho uko jewe ngomba kubaho.
ariko nimuze twemere, haleluya, twemere inzira z'Imana zigaragarire mu bugingo bwacu, haleluya. Uyu munsi ari igihe twikubita ku gikiriza tukavuga ati Imana ishimwe ko turaba isezerano rishasha. Ako ngomba kukubwira nta sezerano rya kera, nta tandukano n'isezerano rishasha. Umugambi w'Imana ku muntu ntiwigeze uhinduka, haleluya. Icyo Imana yagombye kuva kera nuko abantu bayigarukako, haleluya, nuko abantu bayigarukako bakagendera mu nzira zayo, kandi inzira zayo twavyumvise ntizicuzwa. Ngo nimwangarukako mukumvira mugakora ivyo ngomba, nta ndwara muzohezagirwa. Noneho murazi ivy'imigisha. Yesu ashimwe. No muri Yesu nta kindi Imana itugomba ko nuko tuba abantu bahesha icubahiro izina ryayo. Eko akabijya nuko Yesu yaje kubidushoboza, haleluya. Kuko amajambo y'abavugishwa ntiyigeze ashikana abantu aho hantu, kuko amajambo y'abavugishwa yahishura ivy'Imana igomba. Hama umuntu agaca ahamagarirwa kugerageza, ariko ivyo Kristo, haleluya, yakoze si bituzana kugerageza, nibituzana kumwakira, haleluya. Umaze kumwakira agahindura ubuzima bwawe, ugasigara ugenda kuko wahinduwe, haleluya. Umva nta kugerageza kurimwo. Reka Yesu ahindure programme y'ubuzima bwawe. Jefse ivyambuza kwinjira, haleluya. Nahise ingene ngomba kwambara, nahise ingene ngomba kugenda, nahise ingene ngomba kurya no kunywa, nahise aho ngomba gusohokera, nahise ingene ngomba kwiberaho. Ariko Imana ishimwe ko ivyo vyose mu gihe gikwiye navuze ati ndarushe. Nemera ko inzira z'Imana zigaragara mu bugingo bwanje, haleluya. Ariko ico nakekeranya nuko programme y'Imana yahindutse impindurira imibereho. Ngabamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kugira gute, bwo gucika abana b'Imana, haleluya, amen. Twagomba guheraheza Abaheburayo, duheraheze n'umurongo wa nyuma. Bene data, Kristo yaraje kugira ngo tumwakire, haleluya. Rero ico kwibaza uyu munsi, bega naramwakiriye? Kuko igihe utaramwakira ubuzima bwawe bufise inzitizi nyinshi, haleluya, bufise inzitizi nyinshi. Ariko nitwamwakira ubuzima bwacu buraba munsi y'ikindi kirere. Nguwo kuko ngo ari ugukayangana k'ubwiza bwayo, ngo n'ishusho y'akameremere kayo, ngo kandi ashigikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Ngahejeje gushiraho umwuhagiro w'ivyaha, avyagira iburyo bw'icubahiro mu bwami bwo mw'ijuru. Ngamaze kuba uhambaye kurusha abamarayika, nk'uko izina yarazwe rirengeye ayabo. Uyu munsi turashaka kuvuga ngo Yesu yaraje kugira ngo tumwakire. Ako dukwiye kumenya ati mbega inzira yo kumwakira ni iyahe? Haleluya. Inzira yo kwakira Kristo Yesu ubwa mbere no kumenya mission yiwe, no kumenya icamuzanye. Yesu kumwakira utaramumenya, ko bivuga ngo yaje mu biwe ntibamumenye.
ariko aha Bibiliya yatubwira ngo ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ivyaha. Iri jambo rirakomeye. Ni gute wakira Yesu? Ni gute umwemera? Kwemera Yesu nimuzohurira mu gihosha ngo umubwire ngo ndakwemeye. Nivyo hari abagendanye nawe baramubona imbona nkubone, ariko bivuga ngo muri iki gihe cacu ngo Imana yatubarire mu kanwa k'umwana wayo. Iyi mvugo y'Imana biciye mu kanwa k'umwana wayo, haleluya, ni jambo, haleluya, ni jambo rivuga ivy'urupfu rwiwe, ni jambo rivuga ivyo guhambwa kwiwe, ni jambo rivuga ivyo kuzuka kwiwe, haleluya. Kuko Bibiliya ivuga ngo ivyo kubasamuragwa, Yesu ashimwe, Imana ngo yabishigikije, Kristo yabishigishije ijambo ry'ubushobozi bwiwe ngo biciye mu mwuhagiro w'ivyaha. Ikibazo gihari, mbega iyo bavuga ko Kristo Yesu yikoreye ivyaha by'abari mw'isi, mbega n'ivyaha vyawe birimwo? Amen. Kuko kwakira Yesu ubwa mbere bihera mu kumva. Bihera mu kumva. Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa, uyu munsi kiravugira mu kanwa ka Kristo. Nta kindi kiriko kirava mu kanwa ka Kristo, nuko Kristo yabambwe ku bwawe. Voilà le message. Ngubwo ubutumwa bwiza. Kugira ngo wakire Kristo, kugira ngo wemere Kristo, nigihe umenya neza yuko udakwiye kubandanya ugendera muri vya bindi vyose. Ako kubera ko utagomba kuguma ubigenderamo, ni kwera Kristo yavyishizeko. Bene data, umwuhagiro w'ivyaha urahari, uri disponible. Haleluya. Shaka ubukibarikiza ngo mbega umwuhagiro w'ivyaha no ukura he? Mbega umwuhagiro w'ivyaha uva he? Mbega umwuhagiro w'ivyaha uvuga iki? Umwuhagiro w'ivyaha urahari, uri disponible. Haleluya. Umwuhagiro w'ivyaha ni ico Yesu yakoze. Ntiyagikoze kuri bamwe bamwe, yagikoze pour tout l'univers. Yagikoze ku bw'amahanga yose, yagikoze ku bw'isi yose. Ico usaba bisaba ko wiyapropriya umwuhagiro w'ivyaha. Ubundi umwuhagiro w'ivyaha ni ikintu wakira. Haleluya. Ukacakirira he? Ukacakirira mw'ibi vyanditswe. Kubera wamenye neza yuko ivyo uri kuragenderamwo hari uwarishe. Kuko ingero y'icaha n'urupfu. Rero uyu munsi ugomba gutabura yuko Kristo yarapfuye kubw'ivyaha. Rero uyu munsi iyo wemeye ati singomba gushishikara ndabigenderamwo kuko Yesu yavyishizeko, ubu mwakiriye. Kwakira Yesu no kwemera igikorwa yakoze. Haleluya. Rero uyu munsi turiko turahimbaza Noel, wakira igikorwa ca Kristo Yesu. Haleluya. Wakira igikorwa ca Kristo Yesu. Ariko si ivyo gusa, umurongo wa nyuma uravuga ngo amaze kuba uhambaye kurusha abamarayika, nk'uko izina yahawe rirengeye ayabo. Haleluya. Ico nohereza ko nukumenya yuko Kristo yahawe izina rirengeye ayabo. Yahawe izina rirengeye ayandi mazina yose. Mu Banyefeso igice ca 2, Pawulo avuga ngo Imana yamushize hejuru. Yamushize hejuru. Ngimwicarika iburyo bwayo. Bisigura iki? Uyu munsi iyo tugenda mw'isi tugomba kumenya yuko Kristo ari ku ngoma. Araganje.
rero reka twemere abo umwami n'umukiza mu byo tubamwo hirya no hino. Amen. Haleluya. Araganje. Uyahije kuzuka. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya umurongo wa 26 kumanuka aravuga ati nahawe ububasha bwose, toute autorité, nahawe ububasha bwose. Turahamagarirwa kugenda tuzi yuko Kristo ari umwami ku buzima bwacu. Haleluya. Ivyo bikatuzana kugenda dufata ingingo z'ivyo dukora n'ivyo tudakora, ingingo zaho tuja naho tutaja, gufata ingingo z'ivyo twambara n'ivyo tutambara, gufata ingingo z'ivyo turya n'ivyo tutarya, gufata ingingo z'ivyo tunywa n'ivyo tutanywa. Haleluya. Ngo Kristo ngo yahawe izina rirengeye ayandi mazina yose. Amen. Mu Banyefeso ngo kugira ngo indimi zose zize zature ko Yesu ari umwami, ngo n'amavi yose azapfukame mu izina ryiwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero umunsi wa Noeli nukumenya Kristo Yesu mwene data. Haleluya. Nukumenya Kristo. Kutamumenya nk'umurongozi akomeye mu vy'imwemu, yamenyekanye mu vy'amadini, yagendagenze ngaha ku isi. Bibwa ngo yaje mu vyiwe, ntibamwamenye, ntibamwakiriye. Ariko wewe wamwakiriye urahiriwe kuko wakiriye Imana nzima muri wewe. Haleluya. Wakiriye Imana nzima muri wewe. Rero reka inzira zayo zihishurirwe mu mibereho yawe. Ariko si ivyo gusa, iyo batubwiye ko yahawe izina rirengeye ayandi mazina yose, apana ingene ukwiye kugenda, nukwiye no kwemera gusubira kuba mu buja. Ugomba kumenya kutakira umuja w'icaha, nukira umuja w'impwemu mbi, nukira umuja w'amadayimoni. Uyu munsi ugomba kwemera yuko mu madomeni y'ubuzima bwawe bwose ijambo rya Kristo rigushikako. Haleluya. Uyu munsi bamwe turiko turabaririrwa mu ndwara. Twararetse indwara nizo ziko ziravuga ku buzima bwacu. Twararetse ubwoba nibwo buriko buravuga ku buzima bwacu. Ariko birivuga ngo uyu mwami wawe araganje. Haleluya. Aganje ibihe byose, aganje ahariho hose. Amen. Kuko Bibiri ivuga ngo Imana yatubariye mu kanwa kiwe ngo mu bihe byose no mu buryo bwose. Si mu bihe bimwe bimwe, mu bihe byose muhamagare, mu ntegenye muhamagare, mu bihe by'umwiza muhamagare, iyo usugerejwe muhamagare, iyo ucitse intege muhamagare. Haleluya. Mw'ijoro muhamagare, uwo mwami wawe araganje. Haleluya. Ngo yahawe izina rirengeye ayandi mazina yose. Amen. Rero Imana ibahezagire bene data. Icambere tugomba kumenya yuko Imana idufise ku mugambi. Amen. Ibi biragaragara ko Imana yarungitse abahanuzi, irangije yonyene iraza ubwayo iza kukurondera. Amen. Iza kukurondera, ikurondeza urupfu rwa Kristo, uguhambwa kwa Kristo n'ukuzuka kwa Kristo. Rero uyu munsi uhamagarirwa kumumenya parikere mwaye muco yakoze. Ivyo bikuzanira guca bugufi ukamwakira. Haleluya. Iruhande yo kumwakira bisaba yuko wemera kwinzira ziwe zihishurirwa mu buzima bwawe. Urangije ukabaho. Haleluya. Mu buzima bw'umwidegemvyo. Amen. Rero Imana ibahezagire. Haleluya. Turashaka gukomera amashi uwo mwami wacu. Turashaka kwakira abaririmbyi. Kristo yaraje kugira ngo tumwakire. Haleluya.
rero igihe abaririmbyi baza kuba bariko baraturongora, turaza gutumira uyu wese agomba kumwakira, naho yoba umwe turamwakira uyu munsi. Amen. Kristo yaje kugira ngo tumwakire, yaraje ngo umwakire mwene data. yafatishije umugozi w'urukundo, ngira uwawe masura mpindura, site byose ngo ndagukurikire, none mwami enda kwishikaniye, duwawe wese, tangura wiyumvire urukundo rwiwe, gira neza kwiwe. Ataramwakira aduze ikiganza ciwe, dufashanye gusenga. Twaje guhimbaza uyu mukiza yaje kuvukira mu mitima yacu, ngo abamwakiriye bahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ndagusabe nimba ugomba gusubira mu migenderanire nawe, ugomba kumwakira, uduze ikiganza cawe aho uri hose, uduze ikiganza cawe kugira ngo wakire uyu mukiza yabambwe agahambwa akazuka. Uyu munsi abamwakiriye avukira mu mitima yabo, akabaha ubugingo, akabaha ubuzima busha. Sabe ishengero tuvyaguruke, uduze ibiganza vyawe umubwira ati warakoze Yesu, ati warandondeye, ati sije nakurondeye ni wewe wandondeye, ati wasanze ndushe, wasanze nanijwe n'ivyaha, warandokoye, warancunguye. Gira ijambo umubwire uyu munsi, mubwira ati uyu n'umunsi wo kuguhimbaza ko wemeye kuza ukaducungura, turaguhaye icubahiro. Duze ijwi ryawe Mana, ndaguhaye icubahiro cose. Turi hano tunezerewe uyu munsi, umunsi udasanzwe mu mibereho yacu nk'abizera, umunsi udasanzwe mu mibereho yacu nk'abahamagawe. Turi hano naco bitwaye ingene ivy'inyuma biboneka. Warakoze ko waduhaye ubugingo, warakoze ko waduhaye amahoro,
warakoze ko waduhaye umunezero w'agakiza, warakoze ko waduhaye ibyizigiro bizima, warakoze ko waduhaye kuba munsi y'ijambo ryawe, warakoze ko wadukuye munsi y'uburimbi bw'imiryango twavukiyemo, uburimbi bw'ibyo twahawe hirya no hino, uburimbi bw'ibyo twakoze tubona, uburimbi bw'ibintu bitandukanye, ukaduha kwidegembya, ukaduha kuba mu buzima washinze kuva kera. Turagukomeye amashyi, turagukomeye amashyi. Yesu ashimwe. Turashaka umukomera amashyi menshi cyane.